Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakunzi mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kuri yanyu ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aramenyesha yuko ubutare bw'u Burundi byo bavyiza yuko bwimbwa n'abarundi kugira ngo ufashe mu iterambere ry'igihugu cacu cy'u Burundi. Muraza kubikurikirana murano makuru. Nayo umuririmbyi Vishulo bamwe na Jean Pierre Nimbona Batazira Kidum bagiye guhurira mu giteramo kimwe, aho bavuga bati ni vyiza yuko abarinzi b'abarundi bagenda barasangira urubuga kugira ngo bafashe guteza imbere umuziki w'Uburundi. Bafise nandi makuru atari make twabateguriye mu kanya nido y'amakuru yacu. Tongeye kubaramusa tubahani ikaze kugira ngo mukurikirane idonido y'amakuru yacu y'Ikirundi, aho twabamenyesheje mu ntangamarara yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arifuza yuko ubutare bw'u Burundi bwo kwimbwa n'abarundi kugira ngo bufashe mu iterambere n'ibikorwa by'iterambere ry'u Burundi. Patrick Hatangimana: Je ndifuza ko ubutare bw'iwacu butokwimbwa n'abanyamahanga, bwimbwe n'abarundi nyine, kuko murafise amahera. Nishaka yuko tuzogira retraite hanyuma twige, kuko nimwe mubizi, twige ubutare bwacu buturamira. Tuzoja hamwe n'abajene engineer minier, twicare hamwe gushika mbone Uburundi parumwa bo exporta omwe ikontenere 20 z'ubutare. Hari kuwa 16 Mukakaro mwaka wa 2024 ku mutumba Murehe zone Gatare muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, aho hatogwa ubutare bw'ubwoko bwa casterite na colta bwoba burenga amatoni miliyoni 12. Ubwo butare bukiyongera ku butare bw'inzahabu na nickel n'ubundi butare butandukanye bumaze gutogwa ahatari hake mu Burundi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashikiriza ko icifuzo ciwe ari uko ubwo butare bwose bwocukugwa n'abarundi ubwabo bugaheza bugahingurirwa mu Burundi, maze bugashogwa hanze buhinguye kugira buheze bugirira akamaro kwiterambere ry'u Burundi n'abarundi bose muri rusangi. Nko murashaka kuvuga muti tugire industry ikora iki, n'abarundi muzana ayo mahera tukateranya, abahinga turabafise tugahingura, kuko tubihinguye urumva bya bindi bahora batuga ku ruhande bizaba bivuyemo. Hanyuma iciza kirimo namwe bavuga ngo le grande puissance ngo bakibagwana ngo kubutare niki, bose bararonka, kuko mwese acagira commande. Ndakeneye itori zingano kundi, ndakeneye zingano kundi, ndakeneye zingano ya umunyamerika, ya umushinwa, ya umurusiya, y'abandi, twebwe cadukeneye n'umukiriya gusa. Kandi urumva paremwe n'akazi, igihugu gica kironka amahera tuca tutunga. Uburundi ni kimwe mu bihugu bitari bike vya Afrika birimwo ubutare bwinshi butandukanye bucukugwa n'abanyamahanga bugashogwa bukaja guhingurirwa hanze y'umugabane wa Afrika, bugaheza bugateza imbere ibihugu rutura, nayo mu bihugu vya Afrika ubukene no kuzerinze bigatera vyiyongera, abantu bakicwa n'inzara, ibiza n'izindi ndwara z'ivyaduka zituruka ku gufungura nabi n'imibereho mibi. Amatara yerekana ibimenyetso ku mabarabara agiye gusubirwamo, amatara bita amafe rouge. Ivyo bikaba bishikirizwa na Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye asanzwe ajeje umutekano mu gisagara ca Bujumbura, akamenyesha yuko ayo matara atagikora agiye gusubirwamo kugira ngo agabanye amasanganya aba hirya no hino mu gisagara. Ni nkuru ya mugezi wacu Alain Loris Ndongozi. Hari ibice bimwe hibonekeza amasanganya avuye ku ruja n'uruza mu mabarabara. Ivo zikaba ari zitandukanye. Haraho biva ku makosa y'abagendesha ingendeshwa
canke ku ngendeshwa ubwazo ziba rimwe na rimwe zifise ibibazo bitandukanye. Ariko kandi hari igihe amasanganya ategwa n'ububi bw'amabarabara canke ibindi bitandukanye. Mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ivyuma bifasha gutunganya uruja n'uruza feu rouge mu gifaransa bitagikora neza, bigatuma rimwe na rimwe uruja n'uruza ruhungabana, mbere bigashobora navyo gutera amasanganya. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko ivyo vyose biriko biratunganywa. Ikibazo mu cy'amaferuje usanga araho bitagimeze neza nivyo nako turabibona, ari naco gituma twamaze kuvugana n'abajejwe gisata c'amabarabara kuko aribo bajejwe hanini ico gikorwa ico c'amaferuje. Baratubwiye yuko ibitariko birakora muri no minsi bariko bararondera abahinga kugira bisubigwemo ivyononekaye bikorwe. Turibaza yuko mu minsi iri imbere bizoba byasubiye ku rutonde, bizoba biriko birakora neza, ndetse banatubwiye ko hariho n'ubundi buhinga bariko barategura kugira uruja n'uruza rw'amabarabara bibe neza cane gusumba. Turabirindiriye kuko imigambi ijanye n'uruja n'uruza rw'amabarabara ngaha mu gisagara iriho. Igisigaye nuko abajejwe z'ubuhinga bariko barabitunganya bazobishira mu ngiro, kazoza bifasha kugira uruja n'uruza rumere neza gusumba. Twisunze inkuru y'ikinyamakuru Iwacu yanditswe kuwa 21 Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu masanganya 659 yabaye mu gihugu cyose, abantu barenga 180 nibo bapfiriye ikibiriraho ahabereye ayo masanganya. Gusangira urubuga ni bimwe bituma abaririmbyi batera imbere n'umuziki w'u Burundi ugatera imbere. Ivyo vyavuzwe na Jean Pierre Nimbona Batazira Kidumu amwe na Vishu Love ariwe Nzigamasabo Vianney, aho bari baremesheje ikiganiro n'abamenyesha makuru mu gihe biteguriye igiteramo gikomeye cyo gusezera uburuhuko bukuru hariye mu ntara ya Muramvya, ni muri zone ya Bugarama. Inkuru twategurira mugezi wacu Ange Negrita Irakoze. Igituma agiye gukorera igiteramo citiriwe Bye Bye Vacances umuririmbyi Nimbona Jean Pierre bita Kidumu mu ntara ya Muramvya muri zone ya Bugarama mu kibanza citiriwe Green Park no gusubiriza mu ndumane nyene ico kibanza kuko yamugiriye neza. Acagira ko ahanura n'abaririmbyi kwemera gusangira urubuga rwo kuririmbira ko kandi mu rukundo. Kuva muri 2018 jewe na Vishu dusangira podium kuri Savonor igihe vyabereye kuri Entente Sportive, Vishu yarimo. Et puis twabandanije gutyo, ndasaba yuko nabandi ba artiste bo birabirako bazore bapartage podium mu rukundo ata complexe atandura. Rero ibugarama jewe ngiye kubera amarelation mfitaniye na Antoine Muzaneza. Muzaneza yaramfashije cyane mu minsi ya mbere ya Boda Band, yaranguye inyuma kabisa. Nzigamasabo Vianney bita Vishu Love ati niteka gusubira guhurira ku rubuga rumwe n'umuririmbyi Kidumu kandi ko yiteguriye neza guteramisha abantu. Imyaka maze no mu kanya twako twumviriza indirimbo ziwe hano muzita kanovera. Hama Vishu rero ni novuga ni nka generation yaje inyuma ya Kidumu, mugabo iza yoga novuga ngo ica mu makanda ya Kidumu. Hama Imana igacikora ivyayo, Vishu agaca asangira stage n'uwo muntu yakuze yumva canke yaciye mu makanda yiwe. Je rero ndabwira ngo ku munsi w'Imana hazoca uwambaye, utambaye wese nibaza ko yoronka ikibanza. Ku munsi w'Imana hazoca uwambaye ibugarama. Jewe ndi tayari, Kidumu yama yiteguye. Mugaje nababwiye ko indirimbo yitwa History murazi napambana kama komando. Abo baririmbyi bose bakaba ari bamwe baririmba umuziki w'ikibiriraho kandi babigize umwuga. Ico giteramo kikazoba kibaye mu ntumbero yo kurangiza uburuhuko bw'abanyeshuri neza. Inyuma yuko umugwi wa Vitalo wakuwemo mu mahiganwa yo kurondera igikombe c'imigwi yabaye iya mbere iwabo ku mugabane wa Afrika,
uwo mugwi waremesheje ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru aho batanze zimwe mu mvo zatumwe uwo mugwi utsindagirwa ibitsindo 10 ugaheza ugasezererwa muri iryo higanwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Inyuma yaho umugwi wa Vitaro usezere mu gikombe ca Afrika c'imigwi CAF Champions League ukwemo n'umugwi wa Young Africans zo mu gihugu ca Tanzania, uwo mugwi watunganije kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 30 Nyandagaro uyu mwaka ikiganiro ku bamenyesha makuru. Arsene Bucuti avugira uwo mugwi yashikirije impamvu Vitaro itashoboye kwigenza neza muri iryo higanwa bikonewe kugira ngo yitegure bikwiriye. Asiye kubari kushindwa si mshindani. Twararushije. C'est le foot. Hariyo kunganya gutsinda no gutsinda. Systeme yacu ntiyakunze, mukenyero wacu twifuza ntibashiye gukunda, ariko turashima kubona naho twadufisa abakinyi mu kwezi kumwe batari bwamenyerane gusubiza abakinyi nk'indwi. Yavuze abakinyi b'abasara abandi bagiye ba Asmani nabo bari ba Didier n'abandi mutashiye kubona. Twe twadufise ni equipe y'abakinyi bari jeune bavuye muri deuxième division. No musa abantu benshi n'abavitara kubera ko turi muri twatwaye champion. Dukeneye abantu rero bari regiriye mu muntererano. Association ibeshejweho na cotisation. Ibyo byose nitwo bishikako tudafise uburyo. Kuko natwe abadufise uburyo tuba tugura Aziziki, tukagura Pakome, tukagura baokwa babakinyi usanga bazivye cyane. Ahubwo mukwiye kudufelicita. Tubandanirize amakuru yacu y'inkino ku mugabane wa Buraya mwiganwa rya UEFA Champions League, ihiganwa rikuru rihuza imigwi ku mugabane wa Buraya rigiye kugaruka aho kwigenekezo rya 29 Nyandagaro uyu mwaka habaye tombora uko imigwi igiye guhura. Amakuru yerekeye iryo higanwa nuko ryamaze guhindura isura, ico bita forma muri Gifaransa. Uhereye ku rurimbo rw'iryo higanwa rwarahinduwe amajambo amwamwe. Imigwi 36 niyo izokwitabira iryo higanwa mu gihe hahora hitabira 32 gusa. Mu gice ca mbere ca phase de groupe umugwi wose uzotegezwa gukina inkino 8 n'imigwi 8 itandukanye atankino zo gusubiriza zibaho. Imigwi 8 ya mbere muri iyo 36 izobandanya mu gice c'8 gishira icanyuma. Kuva ku mugwi wa 9 gushika ku mugwi wa 24 izokina inkino zo gukurakuranamwo playoff kugira havemwo imigwi 8 iza gukwiza 16 mu gice c'8 gishira icanyuma. Kuva muri ico gice gushika ku rukino rwa nyuma inkino zizobandanya nkuko vyahora. Muri uyu mwaka indwi ya mbere muri iryo higanwa izokinwa ku magenekezo ya 17, 18 na 19 Nyakanga umwaka wa 2024, nabwo urukino rwa nyuma final rube ku igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2025. Amakuru yo mu makungu tuza kuyashikirizwa na Benoit Sindaigwanya. Umushikiranganje wa mbere wa Espagne Pedro Sanchez yarangije urugendo rw'imisi 3 yahoramwo mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero. Ugo rugendo rukaba gwari mu ntumbero yo gufashanya hamwe n'ivyo bihugu mu gusuzuma inyambukira zinjira mu mazinga ya Kanari bidaciye mu mategeko. Urugendo rwarangijwe n'umubonano uwo mushikiranganje wa mbere yagiranye n'umukuru w'igihugu ca Senegal Bassirou Diomaye Faye i Dakar mu gihugu ca Senegal. Pedro Sanchez akaba yavuyeho ashize igikumu ku itegeko rirekurira abimukira kwinjira biciye mu mategeko. Akavuga ati nduguruye twamugina iryo tegeko rizofasha mu guteza imbere ivy'ubutunzi mu guhanahana ubumenyi na cane mu bakozi b'abanyasenegale bari muri Espagne. Muri iyo nama kandi hagati y'umukuru w'igihugu ca Senegal n'umushikiranganje wa mbere akaba havuzwe n'ikibazo c'umutekano, aho yavuze ati ingabo z'ibihugu vyacu zisanzwe zifashanya kuva kera mu kugwanya ubugizi bwa nabi bushingiye ku rudandazwa rw'abantu, ubwicanyi butagira izina n'ibindi bibi vyinshi. Ivyo bihugu rero vya Afrika bihana urubibe uko ari bitatu, Gambie, Mauritania hamwe na Senegal, akaba ari ivyo bihugu vya mbere vyatanguye kugerageza kwinjira mu mazinga ya Kanari. Ano makuru tuyabandanirize mu gihugu ca Israel, aho havugwa igitero cagabwe n'abasirikare b'ico gihugu mu buraruko bw'Cisjordani. Igitero cari gikomeye cane kikaba cateye ubwoba ishirahamwe mpuzamakungu ONU, aho ngo imyaka igera kuri 11 iheze hagabwa ibitero nk'ivyo aho Cisjordani muri Gaza,
abasirikare ba Israeli bakavuga ko bisha bihevye bagera ku 9 bitwaje ibigwanisho. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Palestina akemeza ko hoba hishwe abantu bagera kuri 11 na 24 bakomerekeye muri ico gitero. Kubw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge aho muri Palestine ukavuga ko mu bapfuye hibonekezamwo abana. Ishirahamwe impuzamakungu ONU ribicishije ku munyamabanga mukuru waryo rikavuga ko ritewe impungenge n'ivyo bitero rikaba ryabiteye ivyatsi aho bavuga ko hakoreshejwe ibigwanisho bitabereye. Umuhari Hamas wowo ukavuga ko 3 mu bapfiriye mu nkambi y'impunzi Ijenine ngo bari abasirikare b'uwo muhari. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru tutabateguriye kuri no munsi nkabanda bashimye mwese mashuko yakurikirana. Shimire abamenyesha makuru ba BTV Burundi bagiye hirya no hino kugira ngo bashoke yaronera, ariko mu buhinga bw'ivyuma ndabashimire kuko mwadufashije kugira ngo aya makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe mutangure weekendi nziza imeze neza cyane kandi Imana ibahezagire naho utaha.